Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye tugira ngo tubashikirize, aho hari abarundi bagiye bakorera igihugu c'u Burundi ariko ubu ngubu leta y'u Burundi akaba nta kintu na kimwe bavugaho, kandi nabo basize bakaba bitwa abansi b'igihugu uyu munsi, kandi ari abarundi bakoze uko bashoboye kose kugira ngo igihugu c'u Burundi kibe kimeze uku nguku kimeze, ariko leta y'u Burundi akaba ntaco yigeze ikora kugira ngo ibahe iteka ndetse iheshe icubahiro nabo basize, mu gihe leta y'u Burundi ibandanya kubita abansi b'igihugu. Ni byinshi twabateguriye tugiye kubashikiriza muri ano makuru. Wewe usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone, aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo dushisheho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Berentare Ntunguka, umurundi yatanguye gusaba ukwikukira bw'u Burundi. Ntazwi cane mu gihugu ariko abamuzi bavuga ko ariwe murundi wa mbere yasabye ukwikukira ku Burundi. Yari arongoye umugambwe waharanira ukwikukira ku Burundi n'u Rwanda. Ni umugambwe warimwo indongozi nyinshi z'abaswahili, abakoroni bawugira icitwazo mu kuwufuta ngo ni umugambwe w'abanyamahanga. Yakorewe amabi menshi mu rugamba rwo guharanira intahe y'u Burundi. Yaratotejwe, yarapfunzwe, yaranyazwe utwiwe ariko ntiyadohotse. Mu nyuma yifatanije na Rwagasore Uburundi burikukira. Izina ntiryazimye, adusigiye abana b'inkerebutsi n'uyu munsi babandanya guharanira agateka ka muntu n'iteka ry'igihugu, naho leta y'u Burundi ibandanya kubita abansi b'igihugu ikanavuga ko atari abanyagihugu. Ni Berentare Ntunguka, umukuru w'umugambwe Yunari. Iyo abarundi bigishijwe urugamba rwo guhabuza intahe yo kwikukira, babwirwa ubutwari bw'umuganwa Rudoviko Rwagasore gusa. Ntibabwirwa izindi ntwari zitanze kandi nazo zabonye amagorwa atagira izina. Berentare Ntunguka ni umwe mu barundi bagowe cane muri urwo rugamba rw'iteka, ariko atigeze adohoka nk'umuganwa. Yari gushobora gutekereza nk'abandi, agakorana n'abakoroni, akarya utwiwe ataco yinona. Nk'uko tuza kubibona, yahisemwo inzira itoroshe na gatoya, ku buryo yabayeho mu magorwa akomeye cane, ariko leta zagiye zisimburana z'abarundi akaba ntaco zigeze zikoraho ngo zimuhe iteka n'icubahiro c'ivyo yakoze. Aho kumushimira ahubwo babandanya kwita abo yasize abansi b'igihugu, bakavuga ko atari n'abarundi, mu gihe yakoze ibyo inka zikora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Berentare Ntunguka ashobora kuba yavutse mu mwaka w'1900 nk'uko umwe mu bana biwe abigereranya. Yoba yitavye Imana afise imyaka 67 mu mwaka w'1962. Yava mu baganwa b'ababibi. Yatwara igice c'uburengero bw'u Burundi kuva ku mpande gushika ku ruhwa. Icicaro ciwe cari mu Cibitoki ca Rugombo. Berentare Ntunguka yahavuye asubizwa n'umuganwa Atanazi Nyarusange. Araheza yimukira i Buringa muri komine Gihanga y'iki gihe. Buringa ryari ishamba ico gihe, maze Berentare Ntunguka ahimukira n'abantu biwe bashika 80, barahatunganya barahaba. Berentare Ntunguka yari azwi kandi nk'umutunzi w'inka nyinshi cane zitari zizwi igitigiri, ku buryo bazitaga igicu ca Ntunguka. Yari azwi nk'umuntu akunda cane abanyagihugu wa ntaho nikora, akabaha amata gusa nta kintu abaciye. Ukutumvikana kwiwe n'abakoroni kwatanguriye ku migambi imwe yabo atemeraga. Bamubwiye kwimurira inka ziwe ruguru, arabarahira ati si mwebwe muzotwigisha uko tworora inka zacu, kandi twamye tuzorora mutaraza. Haduka ibyo kunyaga amatungo y'Uburinga ngo bafise ibyo bashaka kuyakoramwo. Berentare Ntunguka arabarahira ko badashobora gukora ku matungo yabo. Aho niho yatanguza ishirahamwe Rusizi ryarwanira agateka k'abafise amatungo imbo. Ahera ngaho yandika amakete yarungikira muri ONU, kubera ONU yitwa ko ariyo ijejwe Uburundi. Amakete yiwe yarashika muri ONU kandi yarishurwaga ibitaryoheye na gatoya abakoroni. Mu mwaka w'1955 Berentare Ntunguka afatanije na Antoine Bigiraneza bashinze koperative z'u Rwanda n'u Burundi, ari nazo zabaye umushinge w'umugambwe Yunari bari bagiye gutangura.
Imigenderanire ya Bernard Ntunguka n'abazungu yagiye kunyuka. Bernard Ntunguka amaze gufatana n'abaswahili bashinga umugambwe UNAR, Union Nationale Africaine du Rwanda Urundi. Uyu mugambwe waharanira ukwikukira k'u Burundi n'u Rwanda kandi wari ufise ishami ry'u Burundi n'ishami ry'u Rwanda. Bernard Ntunguka niwe yari arongoye ishami ryo mu Burundi. Uyu mugambwe wari ufise imigenderanire ikomeye cyane n'umugambwe TANU wa Julius Nyerere muri Tanganyika African National Union. Umugambwe UNAR washakaga ko u Rwanda, u Burundi na Tanganyika bimaze kwikukira byubaka igihugu kimwe. UNAR wagiye kwemerwa ku mugaragaro kwa 27 Mukakaro 1959, ariko umaze igihe kinini ukora mu kinyegero. Apollonas wo mugambwe wa mbere wabayeho mu Burundi nk'uko bikunze kuvugwa. Aho umuganwa Rudoviko Rwagasore atahukiye mu gihugu yaramenyanye na Bernard Ntunguka, baraganira aramwigira ko iciyumviro c'amakoperative, baranaganira iby'urugamba rwa politiki. Ntunguka na Rwagasore barumvikanye ibijanye n'urugamba rwo guharanira ukwikukira k'u Burundi. Ico batahurijeho ni kimwe gusa, UNAR yarondera ukwikukira k'u Burundi n'u Rwanda. Rwagasore we yobona ko ibibazo by'u Rwanda atabyinjiramwo, ni gutyo Rwagasore atinjiye muri UNAR, ahubwo ahitamwo gushinga Aprona yo yari yitwararitse ku kibazo c'u Burundi gusa. Bivugwa kandi ko Bernard Ntunguka ariwe yahuje Rudoviko Rwagasore na Julius Nyerere, aranasaba imfashanyo ya Nyerere kuri koperative atangujwe na Rwagasore. Mu mwanya wa mbere Nyerere yoba atakunze iciyumviro cyo gukorana n'umwana w'umwami kubera ibyumviro bya Nyerere umusosialiste bidahuye n'intwaro z'abami, ariko abo muri UNAR baramugondoje arabyemera. Umugambwe UNAR wankwa cyane n'abazungu kugeza aho bawubuza kwitaba amatora bitwaje ngo ugizwe n'abanyamahanga kandi ngo si umugambwe w'u Burundi gusa. Rwagasore na Mirerekano bagerageje kuvugira UNAR, abakoloni bararahira ko badashobora kwemera ko baza mu matora. Mu matora yo mu 1961 Ntunguka yasabye abanywanyi biwe guha amajwi Apolona, gutyo abaswahili baja inyuma ya Rwagasore na Apolona mu rugamba rwo guhabuza intahe y'u Burundi. Rwagasore yari yateguye kwereka abarundi Bernard Ntunguka no guha iteka urugamba rwa UNAR, aca aricwa atarabikora. Ntunguka n'abo muri UNAR baba baribagiranywe gutyo. Amagorwa ya Ntunguka mu rugamba rwo guharanira iteka ry'abarundi n'u Burundi. Biragoye kuvuga amabi yose Bernard Ntunguka yakorewe mu gihe c'abakoloni gushika Uburundi bwikukiye. Bernard Ntunguka yafatwa nk'umwansi rutura w'abakoloni mu Burundi. Ubuzima bwiwe bwari bugizwe ahanini no kwakuranwa hagati y'ibihe byo gupfungwa, byo gucungishwa icamaso n'iby'umwidegembyo wa ntawe. Ntawuzi inshuro zose hamwe Bernard Ntunguka yafashwe agapfungwa. Benshi bibuka ingene yapfunzwe atagahuzu yambaye. Igihe afashwe Ntunguka yararahiye kwambara impuzu z'abanyororo. Abazungu bamubwiye ko atemeye izo mpuzu nk'abandi banyororo azopfungwa ari gusa. Nawe ati nta ngorane. Gutyo araheza apfungwa amenya. Ariko kubera yaguma yandika amakete aja muri ONU, intumwa za ONU zarageze aho ziza kumuraba. Ico gihe niho bamwinginze ngo yambare impuzu z'abanyororo agiye kubonana n'izo ntumwa za ONU, nawe aranka kuzambara. Yabajije gusa ko muri izo ntumwa hari umukenyezi arimwo. Yumvise atawurimwo ati ndajayo uko nyine. Impuzu ziwe bazimutereye ariko aragenda. Guhera ico gihe aca aguma yambaye iziwe mu banyororo bandi. Ikindi abana biwe bibuka ni ingene se apfunzwe ababanyi bahawe itegeko ko kizira kuraba umuryango wa Ntunguka, aho abakoloni bari biteze ko umuryango uca wicwa n'inzara bakaza kubapfukamira. Ariko bagumye batangara babonye umuryango ugumye uhagaze. None ibanga ry'umuryango ryari irihe? Umwe mu bana ba Ntunguka yatubwiye ko hariho umutamakazi azinduka isaha 10 z'ijoro akabazanira ifu yo gucumba. Ni gutyo babayeho, ariko ntibagira ikibazo na gito, baba bakomera ku iteka ryabo bari bafise. Abakoloni barateguye kandi umurwi w'abaza gutera urugo rwa Ntunguka, baranasambura igice kitari gitoya cy'urugo rwiwe.
Bernard Ntunguka yabohewe ku giti bagomora inka ziwe ngo zimuce ko ace apfa. Ababikoze baratangaye ingene inka zose zamusimbye ntihagira n'imwe imuhonyora. Bernard Ntunguka yarafatiwe ibihano n'uwatwara Uburundi n'u Rwanda yitwa Jean Paul. Ibyo bihano byavuga ko Ntunguka atarekuriwe guhonyora mu ntara ya Bubanza, Bujumbura na Bururi. Bamugize ico bita umugumutsi. Amagorwa ya Ntunguka ntiyagarukiye ngaho. Yaranyazwe amatungo yiwe n'inka ziwe asigara mu bukene budasanzwe. Abana we bavuga ingene babayeho bashobora kumara iminsi 3 badafunguye ariko bakabaho mu iteka. Itegeko rya mbere bari bafise ryari ko kizira kurya mu mihana, ko kizira kwerekana ko ugowe. Iryo ragi bararigendeye rwose, aho basanze hose usanga ari abantu badatwarwa n'amaronko, bazi kubaho muri bice canke muri byinshi atakwishira hejuru. Ikibabaje cane nuko Burundi bumaze kwikukira butasubije Bernard Ntunguka ibyo yanyazwe n'abakoroni. N'uyu munsi imanza ziracari mu masentare. Bernard Ntunguka nta byubahiro canke amatungo yakuye mu rugamba yakoreye igihugu, ariko yadusigiye abana badasanzwe. Uwo twaganiriye atubwiye ko Ntunguka yasize abana bashika 14. Uyu munsi hariho bamwe bazwi cane nk'incabwenge ziharanira agateka ka muntu. Abazwi cane ni 3: umwanditsi David Gakunzi, umwanditsi Nestor Bidadanure, umumenyeshamakuru Innocent Muhozi. Bagumanye iragi ryase ryo kurwanya akarenganyo aho bari hose mu Burundi no mu makungu. Akarorero twovuga ni nka Nestor Bidadanure yakoreye cane umuhari NC mu buserukizi bwawo mu Bufaransa, mu gihe uwo muhari warwanya intwaro karyanisha miryango yariko iraba ico gihe. Uwo bakoranye muri ayo mabanga yaragandaguwe mu mwaka w'1988. Akandi karorero twatanga ni David Gakunze yatumwe ko akiri muto cane na Perezida Thomas Sankara amusaba kuja muri Burkina Faso gusangiza ivyiyumviro vyiwe abari bagize leta yiwe. Aho Thomas Sankara yari yatangariye agaciro k'ivyiyumviro by'uwo musore w'umurundi. David Gakunze numwe muri bake basigaranye ibintu byinshi biranga Thomas Sankara, nk'uko inyuma gato y'urugendo rwiwe muri Burkina Faso Thomas Sankara yahavuye agandagurwa, ibyiwe byose birazimanganya mu gihugu. David Gakunze yasohoye igitabo kirimwo amajambo atandukanye ya Perezida Sankara. Utwo n'uturorero duto mu byo abana ba Bernard Ntunguka bakora. Ikindi kibabaje ni ingene nk'uko byagendeye se nabo uyu munsi bitwa abansi b'igihugu, babayeho mu buhungiro kure y'igihugu bakunda. Hari naho bishika abatwara igihugu bakavuga ko abo batari abarundi. Banywanyi bacu ni ngaha dushimye gusozerera amakuru kariko bateguriye. Ndabibutse wowe utaravyonda kuri s'abonner ko wavyondaho kugira ngo ukoreshejeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.